Itariki 14 z'ukwezi kwa mbere mu 2026 niho hasotse igitabo gisohowe n'umukuru w'igihugu, igitabo yise ngo Une nation en marche 60 do piège de jouer Ndayishimiye et le nouveau chapitre du Burundi. Iki gitabo igihe nyine cyubahiro yakimurika abari ngaho yababwiye amajambo bashobora kuba bibajije ko bose bagatangara. Ibaze nawe yavuze ko hariho abadashaka ko asubira kwitoza mu mwaka wa 2027 ngo abo mukuru w'igihugu, ariko nawe aribaza ngo none abo batashaka ko nitoza mu mwaka wa 2027 babizi gute yuko nzohagera. Mu majambo yiwe ariko arabwira abaraho igihe bamurikirwa ico gitabo yavuze ati none nk'ubu bishitse sinshike mu mwaka wa 2027 buba barateguye uzonsubirira. Gusa ibi byo reka tubanze tuvyihorere kuko uraza kumenya vyinshi kubivyerekeye. Ariko imbuga ngurukana bumenyi zivuga yuko mu Burundi uravye uko ibintu vyifashe uyu munsi bishobora kuba vyarafashe yindi ntumbero atari uko abantu babibona. Aha ndavuga mu vyerekeye inzego zigize uburongozi bw'igihugu cy'u Burundi. Gusa abandi nabo bakavuga yuko iyi ari ya mikino ya politike nyene twebwe abantu bo hasi tutigira tumenya uko igenda, ariko ngo barawuciye mu Kirundi yuko agasema kava muri ndaye ubusa. Gusa uyu munsi mu nkundire tubanze tureke gato kuvyerekeye ibindi byose twara tuvuga ku gihugu cy'u Burundi. Banza mureke tuvuge gato kuvyerekeye iki gitabo. Gusa imbere yuko tubivuga ko ndakwibutsa ko uri kumwe nanje Abel Wiringimana nk'ibisanzwe, hanyuma araba ko wakoze subscribe kugira ngo tugendane waratanze umusanzu wawe kuri iyi YouTube channel ya Mahango TV. Ndagwaye ikaze. Iki gitabo nakubwiye ni igitabo gikomeye cyane kandi umuntu wari wese atokwirengagiza kuko cyanditswe n'ibihangange, abanyabwenge, baba mu by'ubutunzi baba mu vyerekeye abajejwe kurwanya igiturire mu gihugu cy'u Burundi, abarimu bakomakomeye b'abarundi ariko bigisha mu bihugu vy'amahanga. Mu bacanditse harimo n'abahoze barongoye ubushikiranganje bujejwe indero mu gihugu cy'u Burundi. Nkuko nabikubwiye iki gitabo kirakomeye cyane kubera yuko iki gitabo canditswe n'abantu batandatu kandi bakomakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Ikindi gitabo canditswe na Janvier Ndirahisha uwahoze arongoye ubushikiranganje bw'indero mu gihugu cy'u Burundi, cyandikwa kandi na Gabriel Rufyiri asanzwe arongoye ishiramwe Oricom yemeje kurwanya igiturire mu gihugu cy'u Burundi. Barafatanije kandi na Benjamin Ndagijimana, Desire Manirakiza coordinateur wa Payeje, Are Ndikumana ariwe umushikiranganje w'ikiga ca leta, hamwe kandi na Pacifique Manirakiza umwarimu w'amategeko muri kaminuza yi Ottawa mu gihugu ca Canada. Nababwiye ko iki gitabo gikomeye cyane kandi namwe mwavyumviye abacanditse ko ari abantu batoroshe. Gusa nubwo bimeze gutyo reka tuve gato kuri kino gitabo hanyuma dukurikirane ijambo nyamukuru nyakubahwa Evariste Ndayishimiye yavugiye aho bariko baramurikira iki gitabo. Umukuru w'igihugu mu ijambo ryiwe yatanguye ati ni kubwizo mpamvu hari n'abatifuza guhanura umukuru w'igihugu bavuga ngo ya nananigwe kugira nanje ndonke ikibanza, ariko gusa bakibagira yuko naniwe ari igihugu cyose kiba kinaniwe muri rusangi. Muzumva bavuga ngo oya ntidushaka ko agaruka mu mwaka wa 2027. Jewe rero mvuga nti mu mwaka wa 2027 nzoba nkiriho. None mwibaza ko ntapfa? Ati rero imbere yo kwiyumvira kuri jewe mu myaka wa 2027 banza mwumvire nti bishitse agapfu no munsi ninde muntu yo musubirira. Bama bavuga ngo ntitumukeneye, ariko mwige niba mfuye no munsi ninde azomusubirira. Kuvyukuri sagaseseshwa rumuri ko Uburundi aho bugeze bushobora kuba nabwo ubwabwo burushe kubera yuko indongozi zirarira abandi nabo babene igihugu nabo nyene bakarira. Uyu munsi bisa nkaho tuvuze yuko igihugu cy'u Burundi naco byukuri cyemerera yuko kiri mu manegeka, umuntu ntiyo bashizemo gushinyagura. Gusa kandi wibuke yuko nubwo bimeze gutya nyakubahwa Evariste Ndayishimiye ntiyigeze ahemuka kuvuga yuko hariho abantu bananiza president. Rero uyu munsi nagira twibaze ngo kuvyukuri ni bande bananiza president? None kuvyukuri ni bande bananiza president bifuza kumusubirira?
Muri video nagize imisi ndabashikiriza ngaho inyuma harimwo imyidogo myinshi ya President Evariste Ndayishimiye avuga yuko hariho abamutwarira nabi mu kugira ibiturire, mu kudatunganiriza abo bashanzwe bajijwe gutunganiriza, kutitaho abo batwara no kudatunganiriza abo bajijwe gutunganiriza igihe baba barenganijwe. Mbere kugira naho yavuze yuko ubutungane busigaye bukora mu Burundi ari uko abarenganijwe bashikiriye umukuru w'igihugu. Mu majambo yiwe nyakubahwa Evariste Ndayishimiye yumvikanye avuga nti abantu baratuntuye, amarira yabo yarashikiriye. Je ndavuga imbere yuko ndira, reka maze gende ndirira imbere yabo. Ninasanga ari barubura kigongwe nzoca mpeba. Nta kigongwe mu nyumvira ndiko ndarira imbere yayo, nta kigongwe mu nyumvira ndiko ndarira imbere yayo. Munyitase Barundi, hani niyumvire aho mponyora hose ku munsi nakira ibirego birenga igihumbi kandi gasanti barira busero. Reka basindire mu kibanza cabo kuko mwe ntimwahora mubabona. Nta Assemblée Générale y'Abarundi miliyoni 12 muzobona, mugabo ariwe n'abantu badashika n'ibihumbi 10 kwizina ry'abene gihugu ndiko ndarira. Nani mwantuye ngo ndabaserukire? Abanyamahanga bafise imitahe yabo ntibakiza mu Burundi, muca muji inama y'ingene murya amahera yabo nabo baburana. Muji inama ingene ngo nazana ry'amahera tubereke ingene duca tuyamuzuruma ntazoronka haburana, mukabije inama neza. Nta munyamahanga kizana imitahe mu Burundi, muga mushaka iterambere bose barahivye kuza. Mugabo muri mu manama murabona rero nimuze murabwira abanyamahanga bazana imitahe yabo mu Burundi kandi muca muyabiba. Ahantu hatagira ubutungane hoza umunyamahanga gute kuzana umutahe wiwe yibwa ntagira umuburanira. Umurundi asigaye yanka kugira akore project, ntiyemera avuga ati ndazi ko baca bayinyiba kandi nta wuntunganiriza. None ndabihevye, none ico gihugu kizotera imbere gute? Muzoronka imiduga mukoresha gute? Muzoronka sentare mukoreramo gute mu gihe mudashaka? Muri bukanya yanga ndabwiye ni abononyi bose ndababona, mugabo bamaze kugira ikintu citwa igishira hamwe c'abagizi ba nabi b'indongozi kijeje kugwana n'umukuru w'igihugu. Urumva mu rwego shingwa bikogwa babonye ikintu kigira neza bene gihugu baba barose uburyo bwo kucugara. Erega ntenda bashingira ndayibashingira kugira ngo mwumve ingene dushobora kudashika mu gihugu giteye imbere. Kuri general urarushe ndabakurikirana ijoro n'umutaga habakumbonesha kure igihugu kirimo isiha. Ivyo nshaka ko ndabibabwira fizike maturi babiri inyuma yo turangiza inama mu mpona ni minota 5 iyo equipe mushireho komisiyo mugasanga ndabesha muzoce mu mpana. Mwebwe ntimumenya ikintu kiba kiriko kiraba mu gihugu. Je ndazi ko hari habo duhanganye, mbega ku mpanda mwaramaze gutegura imva ikwiye muzohamba mu Burundi ko muri ko mu bujana kumumva. Hari ico bita état en décrendessance ni état sans état. Leta itagire ikigega ni en décrendessance, ni imwe cija sous tutelle ya Nations Unies. None Abarundi muremeye dushorera igihugu tukijane ngaho hantu. Mu kiganiro yahaye Abarundi nyakubahwa Evariste Ndayishimiye hari kuri stade Imuramvya mu mpera z'umwaka wa 2025. Hari umwene gihugu yashimiye Evariste Ndayishimiye mbere anamusaba yuko yozogaruka bazonitoze ahubwo azobe mu bakandida bo mwaka wa 2027. Nawe nyakubahwa Evariste Ndayishimiye uko yamwishuye yamubwiye ngo ahubwo nyabuna uzonsengere nzoshike no mu mwaka wa 2027. Nkongera nkabashimira kurukundo numvise mbonye mu nkunda. Biraryoshe kurongora abantu nabo bakwiyumvamwo, benshi turazinanye ni vyiza cyane. Iyo muva iwanyu ndahazi, iyo muvuze ngo ni ngaha ku mutumba ndawuzi, narabagendeye mu makomine ngira ngaruke mu ntara kugira ngo tuje inama ibintu byose byokorwa kugira ngo umwene gihugu ashobore gutera imbere. Ico nabasaba rero no kubandanya mudusabira tugira amagara. None muri ko buvuga ngo 2027 icambere baza musabira amagara zemeze neza. Muri musabiye niho muzomenya ngene bigenda. Hanyuma narabonye yuko abenshi mwese muhondera ku mugambwe CNDD-FDD, narumva rero nawo cewe ndumunywanyi wawo, ni mwebwe nyene mufata ingingo y'uwo mushira imbere hageze kwitoza. Nico gituma rero nagomba kubaremesha, mugabo tubandanye dusaba amahoro. Twese tumve ko tubumbatiye amahoro, nakengurukiye urwaruka rushaka kuva hasi. Twese igihugu tugiteramire, ntihagire ikintu nakimwe kizotubuza gushaka kuri irya hangiro twiyemeje, kuko igihugu kiratunze bikwiye. Mwarabibonye urwaruka rugiye ku kivi, murabonye mu mezi makeyi gusa murumva ko tumaze kwinjiza amahera menshi ku buryo mu mwaka uza
mbe murazi dufise ubutare ngaha burenga ubwoko 40. aha nitwatagura kubwimba neza muzoraba igihinduka mu gihugu ku vy'ukuri birateye amakenga. Nta kwezi kurahera nyakubahwa Evariste Ndayishimiye asavye agasabisho akabwira abenegihugu bimuramvya ko bozomusengera agashika mu mwaka wa 2027 ameze neza. Uyu munsi rero amurikije gitabo yongeye kubisubiramwo mu majambo avunaguye ati abifuza ikibanza canje bakwiye nyabona kwiga uwonsubirira ndamutse mvuye uyu munsi singere muri uwo mwaka bifuza ko ntosubira kwitoza ngo mu mukuru w'igihugu. None mwibaza ko ndi immortelle vyo murabizi ko ari ikintu kidapfa. Aya n'amajambo akomeye cyane yatumye abantu benshi bibaza bati ubuzima bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bwoba bugeramiwe. Ubundi n'abandi bakibaza bati ni bande by'ukuri bamutobeye mu butegetsi bwiwe kugira ngo igihugu ntagishikana aho yagomba kugishitsa ntumbero kugira ngo ananigwe hanyuma ngo ntazosubire kwitoza mu mwaka wa 2027. Ni bande ku vy'ukuri batifuza yuko bongera kumubona muri manda ikurikira y'ibihumbi 2027 yagarutse mu bakandida bitoza ngo babe umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Inyishu y'ibi bibazo byose yishire muri commentaire nawe yo wiyumvira. Ndagushimiye kuba twabanye muri iki kiganiro kuva gitanguye kugira gisoje. Imana iguha umugisha.